afise bazomwongerereza. Itunga rero twebwe dufise ni Imana. Itunga dufise, itunga umwe mu bari ngaho umwe wese afise, n'utarabizi umenye yuko itunga ufise ni Imana. Shaka ukore mu mufuko urayisangaye, shaka ukore mu mufuko urayisangaye, aho ukora hose Imana uyisangaye. Tugire amashimisha. Itunga rihambaye, itunga dufise ni Imana. Ndabakeje rero kuko mwamaze gutegera, hanyuma biranagaragara ntigiye mufata kano kanya ku munsi wa kane ukaba akanya keza ko kwisonzesha, kuko umuntu ahaze niyumvira, umuntu ahaze niyumvira. Murafata akanya keza mukisonzesha kugira ngo mushobore kuzirikana iyo muva n'iyo muja, kuzirikana kuraba ibyiza Imana idahegeshanya kutugirira. Bene iteka bakundwa b'Imana mwese muri ngaha, mubonye bukeye hanyuma bukira bugasubira bugaca, be mwibuka gushima. Ubonye bukeye hanyuma bugasubira bukira bugasubira bugaca, wame wibuka gushima, wame wibuka gushimira Imana. Ubonye uzindutse ugashika ku mirimo yawe, ugashika ku kazi, umukama agahezagira ibikorwa ujejwe, umukama akaguhezagira ugatunganya neza imirimo yawe ya misi yose, wame ushima. Hanyuma ugaheza ugataha ugashika amarembe, shimira Imana. Akanya nkaka nikimazi ku gihugu, akanya nkaka n'umugisha ku bari ngaha n'abatari ngaha. Ni kuri abo batarabitegera, burya abantu twitungiwe n'inema y'Imana, twitungiwe n'igisabisho cy'Imana. Hariho abatarategera agaciro k'akanya nkaka, mugabo mumenye mutegere yuko akanya nkaka aho muheba byose mukaza nawe Imana na yene irabibona. Imana yama yatugiriye neza, iyo Mana yama yaduhezagiye, twirinde rero kuyihemukira, twirinde kuyishavuza. Ibituma dushavuza Imana ni igicumuro, igicumuro nicyo gituma dushavuza Imana. Twirinde rero igicumuro, duheze twizigire, twegamire iyo Mana idukunda, iyo Mana yama yatugiriye neza. Ngicyo rero bavukanyi bene iteka, ngako akabanga turushije abandi, ngiryo tunga ryacu, ngiyo ntabonwa dutunze n'Imana. Ngako kabanga turushije abandi, twaramenye Imana, dutunze Imana, twubakiye ku Mana, Imana twayihaye ikibanza cya mbere. Ngako akabanga turushije abandi. Bavukanye beza b'Imana, bene iteka mwese muri ngaha, twese Imana yaratubikije, yaraduhaye imbizo, twese Imana yaraduhaye imbizo. Umwe wese arafise itunga Imana yamubikije, kandi umwe wese azoheza abazwe ingene yakoresheje iyo mbizo. Umwe wese azobazwa n'Imana ingene yakoresheje imbizo. Imana nababwiye iteka yaduteye ubwa mbere, yaturemanye agashusho kayo. Iyo Mana mwibatisimu yatugize abana bayo. Iyo Mana yaratwujuje twese n'ingabirano inema zayo.
Imana izokubaza ingene wakoresheje amatalenta imbizo